Bro, uriga canke warahejeje man? Je ndiga. Umakanga? Mu wa kabiri. University canke second? Second. Bigira ibiki? Machine. Machine. Ego. Bigira imashini. Eh. Yo kubaza, yo gusya ubududu, Mbe hajyaga bro, nashobora kumbwira amamuko ya Denso bro. Amamuko. Denso. Denso. Amamuko ya Denso. Novuga yahereye Etazini. Ntabwo yahereye hamwe benshi bibaza ko bahereye ngaha muri Afrika. N'ibintu byose nka byinshi byavuye State uvuze Etats-Unis, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuvuga ushize kuvuga continent cyangwa igihugu. Ni continent. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Checking out mukuru cyamakibaza arabishije amavuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukengurukira Imana. Hama dusa dukengura mu bakunzi ba Buja Hit TV. Right now ndi kumwe n'umuririmbyi kumbure mutazi kandi mukene kumenya byinshi kuri we, ariko byinshi ndazi taraza kubitubwira kandi na style aririmbiramo, ariko je yamaze kwimbwira ico gituma abonye ko ngerageza kujya muri bya bintu by'abantu barimba dance of vipi bro. Fresh bro. Yazaneza man. Sana. Urimba dance man. Ndimba Denso. Bro ni tuzina? Oh yeah. Joranzi. Oh yeah, nuvuga ko ari nk'ijambo ndakubonye. Yego. Ariko Buja Hit urayizi. Buja Hit ndayizi. Manu kugarasana wowe uzi Buja Hit azi Beni bro. Wewe witwa gute bazi? Wantaza Taja Boy. Taja Boy. Yego. Taja Boy arimba R&B, arimba rap, arimba Denso. Ndirimba Denso. Yeah. Denso abitangwe ryari bro. Je natanga umuziki kuva kera nkiri umwana. Gusa nyine nagiye kwinjira muri industry y'umuziki neza muri 2013. Yego. Maze gukora songs zingahe bro? Maze gukora songs 3. Yego. Muri zose hari nimwe iragushikana na hamwe bwati inye kabisa narakoze abantu feedback zose bambwira ko nashoboye. Yego, nk'indirimbo ya mbere nahereyeko yanshikanye ahantu ntari nzanje ko nshaka gushika. Kabisa kumbere je ndashaka kumusaba ikintu kimwe gusa. Ambwira igituma je muri Denso. Igituma je muri Denso ni navuga yuko ni style igezweho. Kuko ubonye uririmbye rap ko umuntu wese aciga kuririmba ahera kuri rap. Gusa rap nyene ni style nyene nziza mugaje nahise mu Denso. Umuntu wese akisiga kuririmba ahera kuri rap. Umuntu wese arikiga kuririmba ahera kuri rap. Kubera iki bro ahera kuri rap? Abantu bose bahera kuri rap. 90% habose bahera kuri rap. Je nahise mu nyene iyo style ya Denso. Ko yarabona ari yo style nyene ishaka kongeza aho nshaka. Usivuze ati rero bajya barapere bakiririmba numva byabuze ukuntu bahinduka baraciga rero kuririmba. Oya suko nagombye kuvuga. Gusa nagombye kuvuga nyene umumwe afise nyene style yiyo. Kandi umumwe akora ikintu avuga ati shaka gushika kuri intambwe. Yego. Ubu bigiye muri gushaka gushika ku ntambwe yawe bro. Jewe ndafise shaka intambwe yanje nuko nyene nkine gushika ahantu nk'abaririmbyi benshi ngaha mu Burundi batigeze bashika. Yego. Ahantu abaririmbyi benshi bo ngaha mu Burundi batigeze bahashika mbe ahantu hameze gute ni hameze gute bro ashobora kudubera Claire. Yego. Ugerageje kuraba nk'abaririmbyi tuvuga bo badukuriye ngaha mu muziki w'u Burundi. Barakora amasonga kabana hit gusa nyine ntarenga mu Burundi no mu Rwanda. Urumva gusa rero bivanye na style na Denso bivanye ko n'amajambo wakoresheje n'amashusho yayo clip yashaka no gushika za Europe Asia ahantu hose ku mugabane w'isi wose kayiraba. Numva jando ndo nashatse mugo sinagombye kuvuga ko rap nahito shikayo. Oya nahirashikayo gusa barimvye ngaha mu Burundi benshi byarabananiye. Yego. Abarundi babaririmbyi bo ngaha iwacu benshi kujabukana umuziki kushikana ku yindi level kushikana mu bindi bihugu byarabananiye. Yego. Benshi byabananiye kuko hagati yabo bakunda inyungu zabo. Nk'abapeti bakazamuka ntibabitaho sana. Yabo tuvuga ati uzoshakura abi n'umuziki umuziki mu Burundi hari uri mu bapeti bagitangwa kuzamuka kuko umuziki wabatama bavuga yuko batangwa mu umuziki wabo usa n'uwahagaze kuko nta bintu bishasha bako batwereka. Ibintu nyine urabona ko byerekana ugwarako rukiritoba nkatwe. Yego. Abo batamuvuga ngo bavuga yuko umwebwe no vuga yuko badashaka kubafata mu mugongo batama ni nkabande bro wa Claire bro nizere yuko abo batabafashije ko muri biyumvise baca bikibuka man. Nabo nyene abantu bakarakurikirana ikino kiganiro ndibaza bamwe hano na 9% barabazi. Yego.
muga mbaye clair nyene ari nko witwa ngo Mugani ndamwumva Mugani Desire ndibaza ni Big Fizzo yego ibikorwa byabo urabibona ibikorwa bibera hagati yabo gusa burya nibwo wowe ufise rebo urashakura abandi apetari hanze ugafasha mu peti kuko ndwe gwaruka ndwe Burundi bwejo ugerageje no kuraba ibikorwa turiko turakora ndwe dufise n'inguvu nyinshi kuko inguvu z'umuntu w'imyaka 50 nzo zingana n'inguvu z'umwana w'imyaka 18 yego ariko nizere iyo Big Fizzo turavye aracakora n'ubu music akora vraiment zirakundwa kandi na ma hit song bro usivye sinzi ko ari shene nko muri Amerika umaze kubona bamwerekanye ko aya nta nimwe batire Big Fizzo kuva yaririmbye niba aramuvuze no muri Amerika nari oya ubweje no kuraba tutujabutse hanze y'igihugu ubweje no kuraba aba Diamond uravye bitwa ko batangwe muziki nyuma ya Fizzo ugerageje kuraba hiti bageze ko ubu ico kimwe ni abo ngaha mu Burundi bafise yumva byose bisabwa nyene gukorana inguvu nyene n'ubushake nyene yego ariko nizere tugerageje kuraba Big Fizzo afise amateka yaragiye kugurura cyane mu Rwanda nizere yuko ivyo yakoze biramaze hageze ko namwe ko mu bikora basi byatakoze sivyo none kuko nawe kubikora siwe yifashije wenyene yafisa abaye bamufashe mu mugongo kugira abaye bamufashe mu mugongo nako natwe dukeneye dufate mu mugongo atire mukine ko Big Fizzo bafashe mu mugongo nibwo tubari Big Fizzo wenyene mu Burundi hari abantu benshi bashoboye kandi bafise n'uburyo bwo kudufasha bashaka nabo guterera ikintu usaba usumba bumara amazi yego kumburetse rero uwo wese afise icyo ashoboye kumburetse wazizwa kunda music industry novuga yuko akunda music y'abarundi kumbure agize yogire icyo afashije kumbure muri misore miyamaga bakunda music bashaka gushikana music kuri aho hose ba Big Fizzo batashikanye ba Satbi batashikanye ba Kidumu batashikanye kumbure mwebwe mukiri bato murabona ko muhashikana sivyo yego mbega rugeze ku ndirimbo zingahe bro jengeze ku ndirimbo 3 yego zifise amasanamu canke oya zose ziracari audio uburyo ntiburaba bwinshi nyene bwo gukora video yego studio niwe wazirira canke urafise abantu bagufata mu mugongo oya nk'indirimbo nuvuga ya mbere nahereyeko indirimbo ya mbere natangwe guherako muri studio yari promotion ni cambe no banda gushimira Jimmy Irakoze journaliste kuri Umuco FM niwe yamfashije kugira indirimbo yanje ya mbere isohokeye yitwa Fata Umwana iyo ndirimbo yanje nashizemwo nk'uburyo 9% uburyo bwose n'ubwiyo cambe manje kumushimira cyane nkaca nshimira na Medizo yankoreye iyo ndirimbo ko indirimbo nanje yashikanye ahantu ifuza nubwo yari promo nyine ari ndonse ya mbere yego mbega bro uriga canke warahijeje man je ndiga umukanga mu wa kabiri university canke seconde bigira ibiki machine yego bigira machine yo kubaza yo gusya ubududu yo gukora informatique de gestion biga informatique de gestion novuga yuko mbe informatique mu Kirundi ni gute informatique mu Kirundi sinzi ko no kivuga nanje birangora imashine ordinateur mu Kirundi ni gute ni machine ordinateur ni nyabwonko imashine nyabwonko wiga maintenance canke telecommunication niga telecommunication informatique de télécommunication yego IT nuvere yuko amakuru byo gutuma tumana ko amakuru cyane urabona ko uzoronka akazi muri Leo canke muri Limited nubwo ntoronka akazi kuri ndashaka gukora kuri Buja TV yego Buja Hit TV yego kabisa kumbure rero nibyashika ukaronka akazi muri budget bera ora muri budget uzobona kuzokora iki bro muri Buja nibyabashika kaguha akazi muri Buja Hit ubona kuzokora iki akazi kose kaba gahari uramuntu agakora yego muri Buja Hit dukeneye umukozi azora dukuburira muri ajya indani nyene ubona ko akazi ugakora bro akazi ibice nanje kuganda gakore cyo bivana valeur yanje mba fise cyo mpembe valeur cyambere hama gukubura n'ibintu bisanzwe uvuga akazi ko akazi bro nizere yuko ubyonye utari kubira ahanini oya nawe nubwo n'umwarimu uravye akazi abakora aravuga ati je akazi kararuhisha ushobora kandi narize n'amashuri numva ntibandanye nyene kuvuga ngo ngaguma yigisha abana adafite umushahara kwiye yego mbega bro nashobora kumbwira amamuko ya dance bro amamuko dance amamuko ya dance nuvuga yahereye Etazini ntabwo yahereye hamwe benshi bibazo ko bahereye ngaha muri Afrika
n'ibintu byose nka byinshi byavuye state uvuze Etats-Unis leta zunze ubumwe za Amerika tuvuga ushitse kuvuga continent cyangwa igihugu ni continent yego uvuze muri continent igihugu exactement uvuga mu bijya bihugu by'I Amerika ni igihugu cya uhere nka California yahereye naho nyene ntabwo ibihugu byinshi ndabizi kuko sinatemberayo man kabisa guys ni Buja Hit TV turakumwe nande bro twari kumwe na Taja Boy kumburagira dance arashaka kudukigira gato ya kapela kidogo bro. Okay. Hey lady, kombona uri kwivyina na Elon widasambare by your side mwana wigabiro mu byinshi kuvyumva do hey what people say slow down nyonga juu paka chini tigita wa new westo baby girl shika chuno shika dancer where Terry Fatmwana. Hello guys Fatmwana. Hello guys Fatumwana turakumwe nande kuri kamera twari kumwe na CK hama ku umutumire yarinde umutumire yari jewe wowe nde bro Taja Boy hama kuri micro ari kumwe nande bro kuri micro twari kumwe na wewe jewe nde bro uburenga ni Prince sinzi jewe ni Prince yeah. Ego muri budget twaronse ni mumesha makuru mushasha yitwa Prince kandi nizere ko abikora neza Prince bro arabishoboye sana ego uburura buruguza ngaye bro uburore nabuguza 25 ego 25 barakuzimbye cyangwa urabona yuko ari wo baciye amarori ntabwo banzimye ko byari bikwiranye ego ubwo boro mbona bwera ni inzahabu cyangwa ubu sinzahabu oya mbeba amahera menshi umaze kugendana mu mufuko nangahe bro amafaranga usibye ko atakaze mfise ntahembwa mbwa ayi wanje nyine mba mfise nyine abahari yego kenshi iyo tumbere umukobwa ugiye kumusaba ivyo musaba bigufata umwanya gute ungana gute kugira ngo akwemerere anyemerere biba bivana n'uwariyo yego ahanini kenshi wowe bikunze gufata umwanya ungana gute nk'iminota 5 urabona ko upanga umudada fresh agaca yemera mbwa niko nakunze gutongoza ariko urabona muri 5 minutes kushura kudiraga umudada akakwemerera muri 5 minutes 5 minutes bikwiranye kabisa rero tuzosubira rero inshallah imana bikunze yari Buja Hit TV amateka ya Buja Hit urazi bro ndayazi ngira amateka abiri ya Buja Hit TV ni kiganiro kizamura abapetita aho baba barishikana kuri talent zabo ari za music ari production na amateka yego ikindi naco nuko nyine baba ariko barakora ibintu ama TV menshi live yananiwe gukora ngaha mu Burundi akaba ari ugejeje no kuraba n'iterambere Buja Hit TV yazanye ngaha mu Burundi yego asante sana bro tuzosubira rero bye guys ni ugegerera YouTube channel yitwa gute bro ni Taja Boy Instagram ni Taja Boy Facebook Taja Boy Twitter nandi ndikunda koresha reka taturi koresha bro aya biba bivana nyine n'umwanya wabyo Twitter ni haragera kwikoresha ntaragera kuko uri umusitari nyine biba bisabwa byose kuba bifise mugaje ku ruhande rw'iwanje sinatangura kwikoresha ntaragera mbege umuhungu abakwikwambara amahereni canke amahereni aya mahereni kuva kera bamye bayambara kandi kwambara amahereni ntaca kirimo yego abantu bibaza ko umuntu yambara amahereni ko barakurisha wakira gute abantu umwe bivanye no gutahura kwiwe kuko kuva kera hari ijambo Yesu yigeze kuvuga ivya Kaisari tubihebeye Kaisari urumva iby'Imana tubihimana urumva ikintu agomba kuvuga bacumvise yego nibagira subscribe kuri channel ya Buja Hit TV on the mic ya Beni oyihenze bro wavuze ko ari Prince ariko on the mic ya Beni bianze camera CK professional bye.